vyoba ari ivyo tuza ko tunabirabira hamwe mbega ivyo warahinduye mu Real Madrid kugira ngo dushe kubona umusaruro muri no kipe Real Madrid vyoba ari ivyahe kugeza muri kano kanya. So ama pariki novuga kuri pardon icyo no kuri equipe Real Madrid ngo ati bigaragara ko umugwi bita Arbeloa of course yamaze kwegera equipe nzima, equipe ubona ko irimo kino kwitumuka mwiza buri mukinyi nako abona ko afise akamaro mu gihe equipe biragaragara ko ari equipe ya Real Madrid buri wese yumva kuba muri ryanzu abimerita kuko zibonera mu kibuga ngene bakinye ko baraza guperforminga. Vinicius Junior nako kara performinga mu buryo bwiwe, Mbappé Rotin akasikwe kakora neza. Ndibuka umugabo bita Karim Musaba Benzema wigeze kuvuga ngo i Madrid babwiriza kuba abakinyi bose batahura mbega jenjeje mu kibuga ndi Jude Bellingham nimenya ko ngintangatse mu kibuga ntakino mu busatirizi ndi mu kibita kinye Mbappé Rotin nkamenya ko ndi musatirizi wo gutsinda bitsindo, nkamenya ko ndi Vinicius Junior ndi hajya kugira mfashe equipe gukina. Kuri Arbeloa biragaragara ko ivyo umugabo bita Karim Musaba Benzema yavuze bariko raza bakabikora neza kabigaragaza. So nubwo ku ruhande rwanje ngiye kuraba bwana Ridik ni Arbeloa of course equipe irikira zika performinga neza igaragaza neza of course atanguye match ya mbere itakaza imbere mu Real Barcelona mu cyo cya gatatu cya kabiri muri Copa del Rey. Yes, araje muri championnat kina equipe Levante itsinze ibitego biri kubusa baravuga ngo Levante si urugero rwiza gupimira ko Arbeloa ko yagarutse mu bihe byiwe turavuga ngo katurembega muri UEFA Champions League kwitwara gute. Araza itsinze equipe ya Monaco ibitego biga kuri 6 kuri kimwe harimo n'ugwatsi match iri convaincre buri wese avuga ngo twabonye ubwiza bwa Vini yagarutse kaza performinga neza tubona kire Mbappé Rotin mwiza aturuka tika turembega match kuri kizo kwitwara gutse akina equipe ya Villarreal. Nubwo atari equipe ka performinga neza muri UEFA Champions League ni Villarreal muri championnat ihagaze neza ku sunde gwa championnat ya Liga ni equipe ya kane butuvugana bakinyeri ya gatatu araza ritsinda bitego biri kubusa. Turavuga ngo ni Arbeloa bigaragara ko muri VC hari ikintu cyo umwuka mwiza. So iyo fact kuvuga ngo umugabo bigaragara ko yagiye kwahindura equipe buri wese arabona ko ari fact y'ukuri kandi ifite ifatiro. Buri wese avuga ngo Real Madrid ko turaraba kino gihe ni equipe bigaragara ko babanye neza, equipe ya performinga buri mukinyi yumva ko kubajya ahantu America n'igeze yambaye kandi abikwiriye. Bwana Houston ubuyobozi bw'ino equipe itwara Madrid na Arbeloa nako na Florentino Perez barishimiye cyane novuga ngo ivyo witwa novuga ngo Arbeloa ariko arakora mu gwitwa Real Madrid binatuma wanashaka novuga ngo bavuga ko ari ikintu karahindura mu Real Madrid nko kuzana novuga ngo bakibatandukanye bakaza guhuza na nabonye wanashaka ku munsi w'ejo ama video atandukanye yuko arerekana novuga ngo igihe witwa Mbappé Rotin yatsinze ku rukino rwa equipe itwa Villarreal witwa novuga ngo Vini Junior yaje kegera witwa Mbappé akamubwira ati uri umukinyi wa mbere ku isi kugeza muri kano kanya. Abakunda kuraba amakamera cyangwa araba ibintu bitandukanye buri gitsindo witwa Mbappé yatsinze Vini Junior ngo agiye kuba amuhobera yamubwije ijambo rikomera amubwira ngo uri umukinyi wa mbere ku isi. Vini abwira Mbappé yes uramusi rero ko ndaraba mbega bino bintu bikora vugwa na Real Madrid ivyo witwa Arbeloa yo yarakoze mu Real Madrid bituma tubona no musaruro uri kuragaragara, bituma wanashaka mu Real Madrid tubona umusaruro mwiza gutsinda Villarreal, gutsinda equipe itwa Levante, gutsinda na nino equipe ya Levante yes Levante na AC Monaco abaje batsinda Levante baraza bananizwa n'umugwi ndavuga wa Barcelona ariko baza batsinda AC Monaco bongera batsinda na Villarreal. Yes uno musi ivyo ubuyobozi bwitwa Madrid ko baravuga vyo bari vy'ukuri nawe ubwawe ubiraba inyuma cyangwa uravye bitandukanye mu mugwi wa Madrid gwesho tubona uri umusaruro cyangwa tukuya tubone uguhuza ukumva nka Vini Junior ashaka kubwira ijambo nka Mbappé Rotin akamubwira ati wa mbere ku isi ukana Jude Bellingham ko barahuza ukaraba Bardagire ba Fede Valverde bigaragara ko mengo hariho umwuka mwiza mu mugwi wa Madrid. Arbeloa avuye muri Castellas ni iki yaje guhindura mu mugwi wa Madrid cyo tuba tuvuga ngo twabonye equipe ikirigenza neza nkuko ubuyobozi bwabivuze. Ubwa mbere na mbere je ku bwanje impinduka y'umugwi wa Real Madrid cyangwa ubwiza bwa Real Madrid bushingiye kuri Arbeloa 100%. Ico nico kintu dutegerezwa kwemeranya neza ijana ku ijana. Hama imbere yuko tucemeranya reka twongere tukirabe tukigiri analyze uko Zabi yaramumenyereza yaje asinyishwa mu mugwi wa Real Madrid nk'umumenyereza aje gutabara umugwi wa Real Madrid ariko ico bari bamwiteze ko mu mugwi wa Real Madrid sico bagiye kumubonako. Ego nivyo na Zabi yaronse gishika mu mugwi wa Real Madrid warabona Real Madrid kiritwara neza kiratsinda inkino zitandukanye na cyane kenshi tuza tubibona
muri Mondial de Club turabona Real Madrid baza n'ivy'urukino rwabo rwa mbere bahuye n'uno mugwi wa Al Hilal wo muri Arabie Saoudite. Real Madrid baza kurangira banganyije igisindo kimwe ku kindi, ariko Real Madrid waza ukaraba bahura na Borussia Dortmund. Real Madrid yaratsinze Juventus, yaratsinze bitwereka ati bwa bundi turaronse umuntu cyangwa umumenyereza ashobora kuza gatabara mu Real Madrid. Ariko tuza kubona ya Real Madrid igaruka ikaze kagogwa n'amagrara ndevu, ndavuga mu gihe ibihuye n'imigwi novuga ati komakomeye. Yarahuye na Paris Saint-Germain biza kugora Real Madrid kwisinda Paris Saint-Germain irakubitwa vyiza by'abagabo. Real Madrid muri La Liga mu nkino za mbere na mbere irazira zitsinda, itwemeza ati ni wa mugwi wagarutse mu bihe byabo vyiza, ariko bahura na Atletico de Madrid umugwi no kwita ko ari umugwi novuga ati ariko bahura na Atletico de Madrid umugwi no kwita ko ari umugwi novuga ati twotegera ko na cyane cyane mu Real Madrid kuko abari na derby. Real Madrid birangira batsinzwe na Atletico de Madrid kandi ibitsindo bitari bike. Ivyo bitangwa kudutera amakenga no kutwereka ati bwa bundi rero Zabi Alonso yerekana duhuma amaso. Bose Real Madrid yagira tsinda vyaragaragara mu kibuga ko performance y'abakinyi Real Madrid itari ko kanatsinda. Ivyo nivyo bintu bitwemeza ko Real Madrid yaje mu bihe byayo vyiza, buryo umugwi ati wakinye neza wabuza amahigwe, uriko uranyumva? Niga umugwi ushobora gutsinda ukavuga ati umugwi wapi ni bya binyina amahigwe yawe twengeye, ubundi ntavyo yakinye vya hatari vyo za kudukonveka canke bitwemeza ati bagarutse mu bihe byabo vyiza. Ariko kuri Arbeloa uno munsi tuko turabona Real Madrid itsinde kandi gatsinda convince, ukabona ikaratsinda ibintu bifise inyubako, iki kintu ibintu bifise inyubako, iki kintu ibintu bifise formule, iki kintu ibintu byateguwe mu kibuga. Uno munsi urabona ko Real Madrid yagarutse kuri ya tactique yabo dusanzwe tubimenyereye ko n'umugwi bakina je contre attaque, ni pass zine zitanu igitsindo. Umupira uva inyuma kwa uva hano hagati mu kibuga kwa ba Federico Valverde ugatumbera kwa Jude Bellingham Ardagira kamanwa kwa Franco Masatono kwa Mbappe igitsindo. Niko Real Madrid tuyizi. Kera umupira wava kwa Marcelo akawutera imbere washika hagati mu kibuga kwa Luka Modric ikorosi imwe, Toni Kroos pass imwe gusa direct kwa Cristiano Ronaldo igitsindo. Niko Real Madrid tuyizi. Nituzi nko mu gukina ibintu vyinshi. Uno munsi rero twasuye kubona Real Madrid bagaruka muri ya shusho. Nanabonye ntanaguciriyemwo n'abandariza warugeze. Yego. Hari ikintu uvuze gikomeye kivuga ngo equipe itwara Madrid ni equipe kuri no munsi dakina possession kuno munsi. Yego. Nimba twarabonye Real Madrid ikunda kuba inatwara ibikombe bitandukanye, dufate gutwara Champions League 2014 bafise witwa Carlo Ancelotti. Twibukanye ko bakina imipira transition rapide, kuvuga ngo imipira ushaka gukina imipira ibiri canke itatu badusanga bageze kwigora. Ubu igitsindo witwa Gareth Bale ndofana nacibagi abasinda kuri ariko padele witwa Gareth Bale aciye kuwitwa Bartra amuca ko yiruka cyane acinyuma y'umurongo yiruka kiye gihe y'amapasi abiri canke atatu wasanga bamaze kurengana. Neza nabonye wanashaka no kwitwa Arbeloa nivyo bintu ukora kina nivyo ikora kina kuno musi. None uravye nk'igitsindo assist Vinicius Junior yahaye Kylian Mbappe kuri AS Monaco, n'umupira wari uvuye inyuma kwa umenga ntibagiye wari umupira wari uvuye kwa Dean Hodgson, uramanuka uca kuri numero 3 ndavuga Alvaro Carreras atanga pasi ndende inyaruka kuri Vinicius Junior aduga umupira rimwe kabiri gatatu asubiza inyuma kwa Jude Bellingham Mbappe gitsinda. Uriko uranyumva? Rero ni ibintu binyereka ubwanje na mbere maze kuraba Real Madrid no museko barakina style bako barakinamo inyemeza ati umugwa Real Madrid wagarutse mu bihe kuko bako bakina yaje twabonye yahaye Real Madrid ibikombe byinshi bya UEFA Champions League, bariko bakina yaje twabonye yahaye Real Madrid bya bikombe byinshi bya La Liga, bariko bakina yaje ya Real Madrid twabonye yatumye itsinda inkino nyinshi zitandukanye za El Clasico zirimo. Rero binyereka ko Real Madrid yagarutse mu bihe byayo vyiza, dufise amahirwe cyane yo kubona Real Madrid iziga kora ibitangaza no gutwara ibikombe bitandukanye. No musibaki ko baraperformingamwo bacari muri La Liga, bacari muri UEFA Champions League. Jewe ivyo vyampaye amahirwe yo kubona ati bwabo ni bya bintu birashoboka. Rero ubwo vyoshika bagatakaza inkino nta udatakaza. Arsenal twite ko zikomeye ntizitakaza. FC Barcelona de Ego data wandi tuvuga ko zikomeye ntiziko ziratakaza. Bayern ntiziko ziratakaza. Rero nubwo vyoze bagatakaza bashobora gutakaza nkuko abandi batakaza, ariko icingenzi coco je ndamaze kubona ishusho ya Real Madrid naheruka kera. Ndamaze kubona ishusho ya Real Madrid yatumye umugore Real Madrid twari ibikombe bitandukanye, yasuye kugaruka uno munsi umugore Real Madrid yagarukanye n'umumenyereza Arbeloa, kandi nkanabona na zimwe canke na bimwe mu bigero vyiza cyane abakinyi ba Real Madrid no munsi ko baragaragaza
binyizeza neza cyangwa binyereka yuko ari uruhara rwa Arbeloa ariko ruratuma tubona performance nziza cyane ziko ziragaruka muri bano bakinyi uno munsi Franco Masatuno ku ruhande rwe rwa nimero 7 ariko aruperformingamo neza ariko atanga umusaruro mwiza uravye ibinekarakina n'ibintu bitandukanye n'ivyo yakina kuri Zabi Alonso biratandukanye Jude Bellingham no munsi urugero rwiyongeye ko shirako kandi kantu kavuga ngo iyo umukinya avuye mu kukina match cyangwa bakamusubiriza uwitwa Arbeloa amuhamagara akagwana mu nda neza cyane akavuga ati usigamo na Vinicius Junior atsinda akagenda akagwa mu nda Arbeloa ukabona kagira kanyamuneza katagira ukangana avuga ngo neza cyane nawe usohoye mugabo tugiranye umubano mwe ubusigaye mbona Vinicius Junior atakireactinga nabe ngo nuko Mbappe atsinze atamuhaye pass ubundi gato tuvugane ku kintu cyerekana ngo ino performance mu rwa badiki ikiva hehe ubundi rakubwira ngo umukinnyi mwiza ntakaragarira ko afise fraîcheur physique ahubwo na romantari we itegwe mu buryo mize gute mbega umukinnyi ahantu habaye yiyumvamo kuhaba koko ibyo ni bibiri bifasha umukinnyi ku performinga neza fraîcheur physique no kumukinnyi ameze neza mentalement imigwi yahuye na Arbeloa amapare ku ruhande rwanje si imigwi ikomeye cyane tuvuga ngo ni imigwi y'ibihangange ariko n'igiki twohagara ko tukavuga ngo Arbeloa yagarutse neza muri bwa buryo yagarukanye ekipe ya Madrid mu buryo bwayo gute ni he fact twohagarara yikurikira buryo barakubwira ngo tsinda ekipe no ariko konvike mu buryo bwawe tsindwa na ekipe bigaragara ko wakinye bwa buryo bwabo ariko ko amahirwe ategekwa gusekera byarangiye utakaje urukino siko Arbeloa akinye na ekipe ya Levante biragaragara ko kuri performance ekipe nkuru sina ekipe nziza yakinye na ekipe ya Monaco binagaragara no muri Ligue 1 c'est ekipe ya performinga neza si Monaco tuziye myaka heza akinye na ekipe ya Villarreal of course muri Champions League nimbi muri championnat yikamatika zikakina neza nimigwi igera kuri 3 bigaragara ko si myiza mu buryo bwa performance ariko reka turemega yayitsinze mu buryo mize gute kugira ngo buri wese yumve ko Arbeloa ari kirageza kuzana ekipe ya Real Madrid mu nzira nziza kuko mu bihe byiza siko barakubwira ngo muri football twanalize tuko turabona mbega umumenyereza umwanaliza mu buryo mize gute sero n'umusaruro karatanga kuri izi ekipe zigera kuri 3 nagiye kubandondagura aho hejuru Arbeloa yakoze iki arikatsinda ekipe mu buryo bwa Real Madrid tuyizimo muri filosofi z'umugwi nibyo akatsinda mu imigwi yande ya Levante umugwi wa Monaco umugwi wande wa ekipe ya Villarreal muri ico gihe iyo ekipe itsinze igatsinda mu buryo bwayo uburyo ikinamwo uburyo ekipe tuyizimwo uburyo ekipe yubatsemwo birasa kwitanga ikizira kuvuga ngo uro mugabo ashaka kuza kubikora imbere y'ikoma ku Villarreal kuko bagomba kubwira ikintu kimwe nabigarutse ko kishi navuga ngo keshi nakunda kwa no coaching ibyo Frank Alitiberi yavuze harama ekipe uja kubamwo uri umumenyereza ukaba oblige kuza kuba papa w'abakinyi ukaba oblige kuza kuba umuvyeyi w'abakinyi of course amategeko yasana ko niwo uba uri coach wa ekipe ariko amenya ko ndi kumenyereza ekipe yitwa gute yitwa Real Madrid itunze bande abakinyi zo kubaka ibigwi kubaka amateka mu bigwi gitandukanye itunze abastari bakuze abakinyi bafite umupira ku kuguru habigisike n'igiki mbega ni gute noza gukora management yabo bakinyi kugira ngo baze kumva umusaruro navuze ikintu kimwe bona ridiki buriya umenyereza mwiza suwama ahatiriza abakinyi kuba muri tactique ziwe ahubwo umenyereza mwiza no umenya ni gute abakinyi banje no garageza kwiyadabutsa kuvyo bakinyi kugira ngo binjire mu mikenyero yanje nakurikanye umugabo bita Pepe Jose Guardiola kuri TNT Football bariko ramubaza ibibazo ramubaza umenyesha ko ramubaza ikibazo kivuga giti we Guardiola muri kamere yawe hagati yuko umukinyi abwirizwa kuja muri tactique zawe nuko wewe ugerageza kuba adapte n'ivyo umukinyi akina kugira ngo bikunde mu byazo umusaruro uprefera ikintu kimeze gute yesa yishura both yavuze byose uko ari bibiri ndaprefera ko umukinyi wanje yinjira muri tactique zanje no kuba adapte kuri kugira ngo ndamukunda mu byazo umusaruro urumva icyo kintu rero kuri equipe ya Madrid twagarutse kuri Zabi Alonso ivyo yakozwe bigarutse ko kintu ati mumenyereza Vesi yamunaniye kubaka siko ariko ikindi cyamugoye Zabi Alonso cyari giki Vesi rwa mbere yakonaniye ubwa kabiri unaniwe no gukora iki no kuvyaza umusaruro ubwiza bw'umukinyi ahubwo wo bridge umukinyi kuba muri tactique zawe kandi ubagiye equipe ndimo nindi ni Real Madrid siko rero kuri Arbeloa kintu uvuga ni kimwe Arbeloa ubwa mbere yaratsahuye mbega Madrid yitwa gute icyo ni cyakabiri icyo ni cyambere cyakabiri atahura mbega bakingiye ko ntunga bitwa bande ndatunze amapelote
ndatunze Vinicius Junior yego ndatunze Jude Bellingham ndafise Federico Valverde ndafise umunyegoli bita Thibaut Courtois abakinnyi bagera kuri batanu n'abakinnyi bigaragara ko ari bakuru muri equipe ya Real Madrid n'abakadre ba equipe ya Real Madrid siko kugira ngo nze kuba neza hano hantu mbwirizo kumanaginga uburinganire buri mukinnyi akumva ko ari hano angana n'uyundi ntangana n'undi mu buryo bwa performance ahubwo agaciro k'umukinnyi hagaze ari hano akangana n'undi mukinnyi ko micyo kintu ivyo biza kuba bifasha kumva ko Vini kara performinga neza biza guha resultat equipe yande ya Real Madrid kuba Mbappe umfise imbere y'igori biza guha igitsindo inde equipe ya Real Madrid kuba ufite Jude Bellingham ngati mu kibuga biza kumufasha gukora ikigukinisha abandi bakinyi mu buryo bwo kuba equipe yokina atari Jude uri obligé cyo kurondera ibitsindo abakinyi barumva ko bari mu mugwi umwe ba performance neza imbere equipe Levante ba performance neza imbere mu mugwi wa Monaco ba convince ibitsindo bigera kuri bitandatu bana performance neza imbere equipe yande ya Villarreal ibi bigaragaza ko ibona ridike biragaragaza ko uno mugabo bwa mbere equipe babanye neza hariho umwuka neza muri equipe ica kabiri ibi biganisha no kuri ya equipe nkuru bahuye na equipe nkuru kuko turabizi neza bona ridike yego equipe ya Madrid ifise ubushobozi bwo gutsinda buri equipe ikina ku ngwani wa Burayi abo bakinyi barabafise habwo cyari kibazo kimeze gute yari mujya mugwi cyari kibazo kujera vestiaire nicyo kibazo kiriko kiragonga uriya mugwi twagarutse ngaho kuri miko turavuga ngo equipe ya Madrid gendera kuri question ya squad abakinyi batunze iri ma equipe ya mbere atunze abakinyi beza ati ariko performance ni zero nakubwiye ikintu kimwe bwana Dick yego wotunga Messi wotunga Cristiano Ronaldo na Neymar Junior muri equipe imwe ariko mu gihe utagize utamenye kubalansa amazina bose bw'uburinganire bungana wo kwisanga ta musaruro ariko ikibazo mvize bwana Robert uravuze ngo mu mugwi witwa Madrid witwa Arbeloa yego yaraje aza kubabwira abakinnyi ati mukinyi we wese muri no equipe yitwa Madrid yego ategezwa kuba nafite agaciro canke ategezwa kuba bigaragara ko ari cyamari umugwi witwa Madrid naho batobanganya performance nzabo nziza yego watanga uburorero Vini Junior watanga karoro bakira Mbappe rote rugwe kuraba izina dufate nka karorero nka Kylian Mbappe rote acurizana nk'izina nka Redagre cyangwa kazana izina gihiko ko ryo bari Gonzalo Garcia basi yego ubabumva ko ari amazina y'amazina ashaka kuri abiri hari itandukano rinini cyane cyane ariko kuno munsi ko twabonye mu mugwi witwa Madrid igihe witwa Xabi Alonso yari yaje mu mugwi witwa Madrid yego tukavuga tuti Xabi Alonso avuye mu mugwi witwa Bayer Leverkusen avuye atwaye igikombe novuga ngo ca championnat atasinzwe n'umunsi n'umwe yaciye muri Real Sociedad B ati aje muri yanzu nka Real Madrid yanzu ikomeye yanzu haza amazina akomeye aza kubwira ati wewe Kylian Mbappe rotetije mfise ibintu biriya ati je mfise Sevini nini nk'umupira w'amaguru ati nabaye mu meza n'uyu ariko uno munsi bigaragara ko Arbeloa wewe akiza mu witwa Madrid twavuga ati wewe nta nicaje kuba yanda kuko wewe anavuye muri championnat ya Casillas kandi n'ikibanza yari afise yamaze gutsindwa n'amakarasika ashaka kuri abiri muri bari abana bakiri bato ubwo ko twabonye Xabi Alonso vyamunaniye kandi bigaragara kumengo gukompara amazina ya Xabi Alonso na Arbeloa umengo aritanduka kumwe yakina hagati mu kibuga aca kwa Liverpool aca kwa Real Madrid barakenye muri kipe Liverpool Arbeloa na Xabi Alonso barakenye muri kipe Liverpool barakenye nivyo ariko umwe yakina hagati ukina nk'umuratero undi wakina mu kibuga ugiye kuraba Arbeloa n'uwakina hagati wumva witwa Xabi Alonso niwe yavugwa ko cyane izina rye ryaduga cyane ubwo uno munsi ko twumvise amazina akomakomeye ubwo ico kibazo cyitwa Xabi Alonso siwe cyari kibazo ahubwo kumenga abakinyi bari Madrid no munsi kuba rubaha Arbeloa kandi bigaragara kumenga wewe nta na save afise ndende gusumba witwa Xabi Alonso ubundi nakubwiye ikintu kimwe bona ridike kuba i Madrid biba bisiguye iki sivyo ico no kwita save n'ubwiza bw'umunyeza tactically ntibihagije ngo bize bitangere zita muri equipe nka Real Madrid nabikubwiye neza ino equipe itunga abakinyi ba star ugerageje kuza kwerekana ko uri urengeye ba star bari muri equipe birasa kukubera ikibazo wigira umustar kubaruta birasa kukubera ikibazo kikubera iki ubwa mbere nakunze umugabo bita Jurgen Klopp muri equipe ya Liverpool bakubwira ngo yafata abakinyi bose nkaho ari abana biwe buri mukinyi yumva ko kuba muri equipe ya Liverpool bafise umuvyeyi bita Jurgen Klopp kandi abumva akabumviriza siko
kuba mu ma grand club icyambere ubwiza ko umumenyereza n'igiki ubwa mbere iyo quartier ko turayemera ko ubifise nk'umumenyereza muzima tactique uri umumenyereza mwiza siko icyo ni cyambere tactique kuba uri mwiza mu buryo bwo gukina urukino icya kabiri kuba uri mwiza mu buryo bwo kubana n'abakinyi ibyo bigira kuri bibiri igikomeye cyane ni iki woshobora kuba utari na mwiza mwiza udasanzwe muri tactique ariko ukaza kuba mwiza mu gihe kubana n'abakinyi bakaza gukorera ibintu byiza reka nongera kujambo Frank Garitsberg yavuze ngo abakinyi ya Madrid tunze bafise ubushobozi bwo guhindura match nk'akanya ho guhita urugohe Baba kwita urugenge umwanya bitwara umwanya muto cyane ati bafise ubushobozi bwo kubasha kuza guhindura match mu kanya wo kubita urugohe ahubwo ikibazo kibagihagaze hiye ni gute ugira uzana uburinganire ku bakinyi muri equipe ya Madrid Xabi Alonso vyagenze gute ugiye muri equipe ya Leverkusen bakugize head coach na manager wa equipe ya Leverkusen baguhaye responsibility ikubwira ngo kora icyo ushaka Xabi Alonso yahise yirukana abakinyi 15 muri equipe ya Leverkusen asinyisha 13 urumva ahita hindura equipe ahindura filosofi ahindura byose mu byo bw'imikinire yubaka equipe yubakiye kuki kuvyumvira by'umugabo bita Xabi Alonso buri mukinyi yazanye yaramuyagishije urumva icyo kintu aramwumvishije ibyo amuzaniye umukinyi yicarajyo azi akamaro amaze muri muri equipe yandi ya Leverkusen ariko Madrid uraje bakugize head coach uhasanze Florentino Perez akuguriye abakinyi siko abo usanze uje kuba managing kugira ngo ubakinishe mu buryo bwawe uhise wibagira ko utari manager cyane uri head coach gusa uhise wo brigja buri mukinyi ngo ubwiriza gukora placing ubwa mbere ubwiriza ko umukinyi ukora icyo ni cyambere muri equipe ntiwagishe umukinyi n'umugiti cy'umuyagisha tikokorana gute nkuko Arbeloa yabikoze ko Arbeloa akiza avuga ati yahamagaye buri mukinyi ugiti cyiwe aramuga ati umva twokorana gute kugira kugire icyo kusa freedom ati wifuza ko twokorana mu buryo gute nivyo bikorohera twokora mu nzira urumva icyo kintu neza twokora mu nzira zimeze gute ni hehe no gukinisha gira Prito ni hehe nibyo no gukinisha gira ngo umve ko ufite freedom muri equipe ya Madrid yuba ku mubano bwa mbere n'abakinyi bandi bari Madrid akoze Xabi Alonso ahita avuga ngo we Rodrigo nturi mu mikinyiro yanje uri out siko arasiravuga ngo buri mukinyi azikore kuri attack adakora placing uzoba uri kuri bando tushe ahita atanga amazina agera kuri 3 mu batitire kitable ajya natucenye nabiri yavuze umunyegori bita Thibaut Courtois yavuze 3 avuga umukinyi sakira Mbappé Lotin hamwe nandi uvuga Xabi Alonso yavuze izina rya Kylian Mbappé Lotin avuga n'izina ahubwo rya Thibaut Courtois neza amazina abiri ibigaragara ko uje uhise ukonfirma ko abakinyi bago beza ba equipe ari bakinyi bagera kuri babiri andi mazina zo yiganwa ikibanza mbega we nka Xabi Alonso ko hasanze umwe munyenyeri yakimurikira isi mu mupira maguru bita Vinicius Junior akoze amateka muri equipe ya Real Madrid 2024 mu toriko ikombe cyo Champions League anayihetse na equipe wowe Xabi Alonso uhize umutesha agaciro uraza kumanaginga gute ino ego Vini afise ino ego Mbappé afise kugira ngo bese kuhuza muri equipe rega hari gihe umukinyi agira ego ugasanga yitewe n'umumenyereza urumva neza cyane muri ico gere bwana Ridike byace bikibazo kuri Xabi Alonso ahita anegura ko kavesiere hari ikibazo icuka kimwe mugwi indani aje no muri tactique yo bridge wa mukinyi atakwiyumvamwe neza muri tactique aza kukinyi byo yifuza aza kukinyi byo ashaka direct way bise kuba bya affectande nako ikintu kimwe shaka utsina inkino ijana udatsinzwe bazovuga ngo nabakinyi babikoze neza ariko tsindwa zitanu bahita bavuga ngo wowe umumenyereza byagenze gutugira utsindwa zitanu ni kuvuga ngo ibyiza bibazo ku bakinyi ibi bikabazwa umumenyereza umvisha kintu Xabi Alonso ni mutari capable kuza kuba kavesiere yawe neza kugira ngo bakinyi bakwiyumvemo neza resultat mbi zizoza ku gatwe kawe Arbeloa warabizi neza ko kuba i Madrid nta mukinyi wasumye izina hajye erega Arbeloa wanigeze mu mukinyi w'igihanga gateye ubwoba yawe mukinyi ari mu bandi siko wasanze kina na Mbappé amaze gukora monde yare 2018 amaze ko mukinyi afite ibintu byinshi warashika mu gitandukanye wasanze Vini Junior umukinyi mwiza 2024 kuri yari kuri Ballon d'Or ubwa mbere arabizi ko ari umunyereza muto muri Castilla yahise amenya ni gute nza kubona n'abakinyi arayagisha umukinyi gute ciwe tukobana gute araza barumvikana nace kituma ko muri equipe de Madrid Vini yotuma yitanga ibicige na 50% kugira ngo aze gufasha umugabo bitaro Arbeloa kuza kugira uko iki gukina batsinde iyo match rero mbona ku ruhande rwanje rero mbona ikikanige kwanca muri vyishi ubwiza bwa Arbeloa buri ko bugaragara mu buryo bwo kubakanje kute icuka kiza mu bakinyi ubu bwa Xabi Alonso bwagaragiye kutubaka icuka kiza mu bakinyi bande ba Real Madrid nuko kabisa bimeze kuitwa novuga ngo Arbeloa
akaravuga ko hari ibintu nuvuga ngo bikomeye cyane yakoze mu mugwi witwa Real do Madrid ati uramusi mba tubona performance nziza z'abaki batandukanye Vini Junior Kylian Mbappé Rote tukabona abo mazina ba Rodrigo Goez iyo barose kibanza tukaraba amazina nuvuga ngo yaba Franco Masutsona na Bajide Bellingham harimo hano nuvuga ngo rukomeye cyane gwitwa nuvuga ngo Alvaro Arbeloa karakora kuri uno musi ariko ikibazo genda n'ababajije basore mu namba barire gisa nuko nicyo cyanyuma kuri no nkuru bwana Houston ego mu nkino zishika kuri zitatakinye Alvaro Arbeloa yoba aje gukora ivyo Xabi Alonso yakoze canke tuvuge yuko yoba aramava muhira nabitanguye neza nanabisiguye navuze ati ubwa mbere na mbere twisunze ivyo Xabi Alonso yakoze mu mugore wa Real do Madrid twarabonye agishika mu mugore wa Madrid ukabona Xabi karagerageza kwitwara neza mu gutsinda inkino ariko ku kijanye na performance abakinyi na bariko baratanga mu kibuga ukabona ati ni hamwe nyine amahirwe aba yatwengeye umugwi ubundi nta ibintu bakina nta nyubako bifise ibintu Xabi Alonso akakinisha style ya Xabi Alonso bakinamwo ne ibintu ubona kaho umengo bapfa gukina nyine ibintu byo gukina nyine uko ariko uno musi kuri Alvaro Arbeloa tuko turabona Real do Madrid yagarutse muri yashusho twayibonamwo kera yashusho yahe bikombe Real do Madrid niyo tuko turabona uno musi kuri Alvaro Arbeloa kandi kanatsinda wowe yabitahuye neza kare abona ko ikintu kigoranye mu Real do Madrid ari kunywana kw'abakinyi kunywana kw'abakinyi niko koko kuratuma Real do Madrid performance z'abakinyi bamwe ziteko ziragaragara neza kuko uno musi Vini akinabona nkaho umengo Mbappé numwe mu bagwanya iterambere rya Vini Mbappé nawe agakora umenga agomba kubaka izina ryiwe cyane gusumba kubaka izina ry'umugwi wa Real do Madrid Jide ukumva yuko ababajwe n'ukuntu atakironka uburyo bwo gutsinda neza nkuko yabironka kare ukumva neza na neza ko abakinyi ba Real do Madrid bababajwe na performance zabo ku giti n'inyungu zabo ku giti cyabo ariko ntibababajwe n'inyungu z'umugwi wa Real do Madrid ariko uno musi ikintu ndiko ndabona kuri Alvaro Arbeloa urabona ko Vini na Mbappé hamaze gutangura kugaragara ukunywana kwa bantu bakiye bagera kuri babiri na Jide nawe nyene uko nyene ba Rodrigo Goez nabo nyene uko nyene ivyo rero binyereka uno musi bako bakora ikintu kimwe bose hamwe bako bagwanira ikintu kimwe rero Real do Madrid bamaze kuza bagwanira ikintu kimwe n'amahirwe menshi cyane yo kubona Real do Madrid baza bagatwara ibikombe bitandukanye kuko nimba twarabonye Argentine baza bagatwara ibikombe bitandukanye bagatwara zi Copa America bagatwara zi Coupe du Monde suko bari bafise effectif ikomeye cyane gusumba izindi effectif z'ibindi bihugu ariko nuko bumva ko bose bakakora ikintu kimwe bakumva ati dutegeza gukora no kwitanga kugira ngo duhe iteka duhe igikombe umurigende wacu Lionel Messi kandi byarakunze eske Argentine bari bafise abakinyi bakomeye canke bamazina gusumba zino zi Espagne gusumba zi Portugal gusumba iyindi migwi itandukanye komakomezi Allemagne oya ahubwo nuko baje bakora ikintu kimwe bose bagahuriza ku kintu kimwe cyatumye bagaragara nk'abakiyi bakomeye bameze neza ariko no musigendo rabi mukinyi umwe ku giti ciwe iyo ari muri equipe uza gusanga ari wa mukinyi avugwa nkuko yavugwa muri 2020 muri Coupe du Monde oya rero novuga ati Real do Madrid ico Alvaro Arbeloa bwa mbere na mbere aje gukora mu Real do Madrid yaje ategura vestiaire uno musi ukabona ko Vini yishimiye Mbappé yishimiye Vini bagakora ikintu kimwe akabereka ko bategereza gukora bakora ikintu kimwe bategereza kugwana bagwanira ikintu kimwe ciswe Real do Madrid inyungu y'umugwi Real do Madrid atari ku nyungu ya Vini atari ku nyungu ya Mbappé rero no musi jevyo rero bima icizere cyuko Real do Madrid iyagarutse mu bihe byayo vyiza bitandukanye niko twabibona kwa Xabi kandi kanatsinda ikigeretswe ko nuko Real do Madrid bako bakina style twabonyemo Real do Madrid bakoresheje yabafashe gutwara ibikombe bitandukanye rero ubwanje rero niza neza yuko Real do Madrid yaje mwishusho nziza cyane iduha n'icizere cyo gushobora kubona Real do Madrid itwara ibikombe kanatsinda ubundi nigeze kuvuga ikintu kimwe bwana Rizike cyane kuri Real Madrid nakubwira ngo ino equipe s'ubwa mbere itunze abastari bakomeye yes ubuho tuvuga batunze bake ubu ni bake cyane par rapport y'imyaka yeze imyaka yeze rashaka gutsongira abastari barenga kuri batanu bahuriye muri equipe imwe kandi bakazaga performinga neza cyari kibazo kimeze gute babwiriza kuzana umunyereza bumva kandi abatahura akamenya ko kuba myo equipe ari kuza gutahura umukinyi no kuba wo muhagaciro kiwe anigeze kubwira ngo nimwe ma equipe yeze kwarinya amabaron ndane mu kibuga mbika ni gutsa amabaron ndane yaje mu kibuga kandi gatanga umusaruro muzima ni kubera ko umwe yesiraza agaciro kiwe n'ivyo n'ivyagijwe muri equipe ya Madrid akamenya ko ndi Madrid Ricardo kandi hano muri equipe ya Madrid ari uko ndabimeritsa kwandi hano na mbere Jesse kandi nkwiye sivyo agaciro kwita agaciro kiwa abereye siko
icyo ngiye ko kuri ino ekipe ya Real Madrid nimba mu by'ukuri bigaragara ko ari ekipe itunzwe n'icyo no kwita kugira uburinganire mu by'ukuri ekipe galactique itandukanye kuba na ekipe academique ekipe academique ni ya ekipe ubona itunzwe n'akarangamutima icyo rero mbona riziki ekipe academique itungwa n'akarangamutima buri wese yumva ko nakuze undi muri academy ya Barcelona nifuza ko umukinnyi wa Barcelona kandi muzima akora n'akarangamutima ariko ekipe ziri galactique haba ari mu indoto akarangamutima n'indoto biratandukana umukinnyi ku isoko kumuguruka muzana muri ekipe kubera amafaranga akaza kubera ko yifuje ko akina iyo ekipe icyo no kwita ni indoto afise ariko umukinnyi avuye muri academy aza muri ekipe nkuru nuko umwana yakuze afise akarangamutima k'iyo ekipe yumva ko yonse icyo no kwita ibere ry'iyo ekipe akumva ko kuyipfira ari ibintu biri mu mutima wiwe so rero mu kondo rwangizo ekipe zitandukanye uburyo wazi managing ubwa mbere uwo mwana afite akarangamutima ka ekipe bemeze gute ni umwana aba ari donc icyo gukora bakizi igisigaye no kuza ukamushyiramo tactique nk'umumenyereza akaza gupratika ivyo wagiye kumwigisha ariko ekipe galactique igura umukinnyi mwiza ari ku isoko icya mbere afite indoto icyo gikenwe n'igiki ubwa mbere ni ukumuha agaciro kamereka ko wamunsi y'umukene muri ekipe icya kabiri ni ukumwereka ko iyo ekipe karakina ekipe nkuru nuko afite iyo ndoto abwiriza kuza kubaka amateka mu iyo ekipe kuko ubona kugira ngo nta mateka wemba pelote uzuza kubaka yasumbije uzosumbye abandi bakinnyi bubatse muri ekipe de Madrid nta gikombe uzuza na Real Madrid we kene ba pelote atagikombe ekipe iratwara uwo Vinicius nta bintu uzokora i Madrid witwa umukinnyi wa mbere bikoze abakinnyi baciye bakomakomeye babikoze ikibazo igisiga bari giki nubwo bagaciro kawe nka Vinicius nubwo bagaciro nkawe nka kene ba pelote ukumva ko i Madrid uri mu bandi bahabaye kandi uzo kuza gukora amateka yawe ku giti cyawe so muna revye ari ibintu bigera kuri bibiri bitandukanye ariko biko birazaga n'amahirwe umugabo bita Arbeloa wakoze kwitwara neza agaperforminga neza igisigaye no kuri mbega match zikurikira zikomakomeza kwitwara gute mbega zobandanya ari muzima mu buryo bw'uku we ntazivangira mu buryo bwa tactique ariko ibigaragara mu buryo bwo kumvikana abakinnyi babahuza bigaragara ko abakinnyi babanye neza nabonye igihe Vini abaye on the match ku rukino rwa se Monaco kina pelote ati yanditse kuri rubuga rwa Instagram ati ndakwishimiye kuba twagiye kuba uba on the match aba Madrid bose barakwishimiye nabonye ryari Gemba pelote sindi bitego bigera kuri biri imbere ekipe ya Villarreal nabonye Vinicius kuri Instagram avyandika ngo twishimiye kuba tugufise kinamba pelote no muri ekipe bigaragaza ekipe bigaragaza ko icyo no kwiticuka kiza kiri hagati y'abakinyi navyo bishaka kuza bigafasha ekipe Madrid guperforminga neza nuko kabisa bimeze ivya Arbeloa na ekipe yitwa Madrid bivanye novuga ngo n'umubano mwiza w'abano bakinyi n'uwitwa Arbeloa nuko novuga kuri ino nkuru ariko kandi inkuru novuga ngo isangwe nifatanye na ekipe ya Barcelona na ekipe ya Madrid nuko musanzwe mubizi ikinyamakuru citwa El Chiringuito TV televiziyo novuga ngo isangwe ikorera hariya muri Espagne mwe mamesha makuru novuga ikora yitwa Alfredo Duro yamaze kuvuga amajambo novuga ngo akomeye cyane ari nayo nawe anashaka ngomba ko tunaganira ko hano nuko uwitwa Alfredo Duro yamaze kuvuga ijambo rikomeye avuga ngo Franco Mazzatuono wino ekipe yitwa Madrid uno munya Argentine akiri muto cyane yavuye muri ekipe yitwa River Plate yamaze kuvuga ati ngo Franco Mazzatuono ati ni mwiza gusumba witwa Lamine Yamal akari ijambo novuga yavugiye hariya kuri televiziyo ya El Chiringuito TV ariko ngomba kuja ndababona Houston na Robert Alfredo Duro kuvuga ngo Franco Mazzatuono ngo numumeyere gusumba Lamine Yamal cyangwa n'umukinyi mwiza gusumba ano majambo yo yakuye hehe ano majambo vy'ukuri arafise insiguro canke yabaye majambo novuga ngo yamaranga mutima yo gukunda umukinyi izina Franco Mazzatuono ni giza gusumba Lamine Yamal mwe mukunda kuraba amatara turavye muri ekipe yitwa River Plate ukuntu yanakina tukaraba muri ekipe nationale ya Argentine tukazuka tukaraba n'izina rya Lamine Yamal mu mugwi wa FC Barcelona avuga ko bivaye n'ibikaro karakora ko no munsi zina Franco Mazzatuono ni giza gusumba Lamine Yamal ubundi bona ridike buri wese agira icyo nakwita sentiment ibigumbagumba n'ama emotion kandi kugira ubigumbagumba urabirekuriwe urabirekuriwe ntacyo bitwaye kandi kuza kwanaliza ikintu nta muntu ashaka kuza kukontrara ibyo agiye kubuvuga ufise facts zawe kigufatirako ariko rare yayitsivuga iki ukuri kuvuga iki siko yego ariko kumva uvuga ivyo wifuza kuvuga ko ni amarangamutima yawe ni ibigumbagumba vya ufise ariko ukuri kuvuga iki kuvyo wavuze Lamine Yamal mes chers amis kuva akiduga muri ekipe ya mbere ya FC Barcelona
adugije n'umugabo bita Isabella Nandez yes afite imyaka 15 Lamine Yamal yose izo nta gitsinzo yatsinze niba ntibeshe siko Liso nafashe andabizo statistique sibuka ibitara Lamine Yamal Lamine Yamal igitsindo yarakironsa yatsinze ngo bibiri niba ntibeshe sezo yibo ya mbere bibiri nimba atari kimwe ibitego bigera kuri bibiri nandabe neza statistique arasa kubambwira siko Lamine Yamal zikurikira azaduza urugero sezo yiyongereye abaye umukinyo kabiri kuri Ballon d'Or sibyo ino sezo ibyerekana kora buri wese arabibona kari umukinyo adasanzwe ariko nemere ngo Franco Mastantuono n'umukinyo afite talent Lamine Yamal saison 2023-2024 yatsinze ibitsindo bigera kuri 5 Lamine Yamal saison 2024-2025 yatsinze ibitsindo bigera kuri 9 Lamine Yamal saison 2025-2026 amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 8 saison ntirarangira ibyo aho ni muri Liga gusa si toute compétition confondue oya kuko toute compétition confondue muri saison iheze yatsinze ibitego 21 ubundi saison 2023-2024 Mego ntiyakinyesha Champions League yatsinze igitsindo kimwe ego so nakona Vicky Bonaldic iyo uri Alfredo Duro ukorera El Chiringuito mbega El Chiringuito yegamiye nde ni kinyamakuru ci Madrid ubwiriza kuza gagaciro umukinyi wi Madrid wiwanyu parce que nizira ko na fanatisme ngaho ibirimo kandi uri kuri gufana umukinyi wese wifuza ariko mu by'ukuri twoja muri leta tukareba ibiharuro uraza kwemeza na kujana